nizere ko mukomeye. Reka uno munsi rero tubandanye twiga nkuko twabitanguye, tubandanye twiga icongereza kandi ndizera yuko mukomeza munguka ku mwanya ku mwanya. Uno munsi rero tugiye kwigira hamwe, tugiye kwibaza uko bavuga ibintu bizoba muri kazoza. Murazi yuko mu kwiga ururimi utegereza kumenya neza uko uvuga ibintu muri kubu twarabibonye, nuko ngene uvuga ibintu biriko biraba mu kanya, mugabo mbega twibaje duti tuvuga gute ibintu bizoba muri kazoza. Nivyo tugiye kurabira hamwe. Tudatevye rero reka turabe ingene akajambo kadufasha gushira ibintu muri kazoza. Akajambo nako si ntikagoye kandi ni mu buryo busanzwe, reka turabire hamwe ingene akariko. Ako kajambo bakita will. Nkuko tubizi twarize akatari gake amavuga canke amaverbe. Twarabonye neza yuko irivuga riri gufasha kuvuga uko ikintu kimeze canke kwerekana uko ikintu kimeze, yaba ari verbe to be. Ivyo rero biradufasha mu kuvuga neza icongereza. Ubwo rero ngira ndabahereze akarorero katwereka neza, nk'akarorero uvuze uti nzokwiga icongereza ejo haza, noca mvuga gute? Tuvyandike, tuca tuvuga duti ndizera ko mubibona hano nanditse nti I will learn English tomorrow. Murabona yuko akano kajambo niko kadufashije kwemeza neza yuko ikintu kiri muri kazoza. Nkuko akandagakuyemo nkavuga gusa I learn English, bisigura yuko ndiga icongereza. Mugabo ukongeyemo ca tubona neza yuko ari ikintu cerekana ko uzogikora muri kazoza. Ariko nkuko mubibona tugakuyemo ca tubona biciboneka yuko ari umuntu vyerekana yuko ari ikintu wiga muri ako kanya, ariko tugashizemo bice bitwereka neza ko ari ikintu uzokora muri kazoza. Ego ndibaza ko bibitahuritse, reka ubu naho tubirabire hamwe tubishize muri mu guhakana. Hano murabona ko ari nko mu kwemeza ikintu, naho turabire hamwe ingene uhakana, naho nyene ntibigoye. Mu bisanzwe twarize muri verbe to be yuko bongeramo akajambo not. Niyi rero kubera ari cyo bita auxiliaire cyangwa irivuga rifasha, uca wongeramo akajambo gusa not, nta kindi kintu wongeramo. Nuko bimeze rero nk'akarorero mvugo bavuga nti sinzokwiga icongereza ejo, cyangwa reka turabe ikindi kintu tuvuge duti ntibazoza ejo. Tuca tuvuga duti they will not. Kakajambo they will not come bisigura kuza tomorrow. Ego birasanzwe gutya rero, ndizera ko bitahuritse. Mu bisanzwe bino bintu benshi usanga babizi, mugabo aho bihagarara, aho bitumvikanira cyane nuko usanga batavyimenyereza. Rero ndabasaba kugira mwimenyereze kenshi gashoboka kugira mushobore kubivuga mubitahura mu bwenge kandi muzi nico gisigura, kuko vyose bihagaze mu gusubiramo kenshi gashoboka. Ndizera ko bitahuritse. Ego reka uraho turabire hamwe ukungene umuntu ashobora kubaza ikibazo. Musanzwe nkuko tubizi, umuntu mu kubaza ikibazo mu congereza umera mu congereza, mu gifaransa bita inversion du sujet, mugabo nko kunyuranya icari ngaha anya twavuga duti anya ni ibintu byari zina cyangwa ikintu gitangura izina rukozi, ugaca ubinyurana n'ibi, niko bice bigenda. No ngaha niko bigenda. Nk'akarorero bavuga nti uzokina umupira ejo, ugomba kubaza nk'ico kintu nk'ico, urumva ko ucugira will you play tuvuge umupira, will you play soccer tomorrow. Biraboneka rero neza yuko uko unya ariko ushobora kugira ikibazo kimeze neza, will you play soccer tomorrow. Rero ndizera ko bitahuritse. Ubu naho tugira turabire hamwe ingene umuntu ashobora gufata kano kajambo will kari mu ryungane. Nk'akarorero he will teach English next week. Kano karorero turashobora kubona neza hano bavuga will teach, mugabo turashobora tugafata iyi will tugaca tuyipfunya, kuko nivyo bikunda gukoreshwa cyane cyane mu kuvuga. Uca uvuga uti he'll teach next week. Muri iyo nzira nyene turashobora kubandanya tukavuga duti he will not teach
teach next week. Murabona ko will not gisanzwe ntitwapfunyije, ariko tugerageje kugifunya tuca dukoresha akajambo want. Tugishize rero mu ryungane ryose tuca tuvuga duti he won't teach. Mu yandi majambo ni nkuko ubwumve kuvuga nyene will not mugabo kabivuza mu buryo bunyaruka. Kandi ubwo buryo nibwo nyene mu bisanzwe bakoresha mu kuvuga mu buzima bwa misi yose icongereza. Ndizera ko bitahuritse cyane. Kandi wanashaka no mu guhakana ubaza urashobora kuvuga uti will he not teach next week? Aho nyumva ubajije nka mbega ntazokwigisha mu ndwi iza. Ariko bishize mu buryo bwo gupfunya ucuvuga uti won't he teach next week? Nkuko muvyumva umenga uvuze want umenga birafitaniye isano na nirivuga to want, ariko itandukaniro nuko uvuze I want to eat ubundi nawe akavuga I won't eat, urumva ko to itarimo. Nico gituma rero mukumviriza iyo umuntu avuze ati I won't eat na I want to eat uzogerageza kumva ko harimo to. Ndabizi ko mu ntango umenga biragoye gutandukana, ariko uko komeza kwimenyereza uzosanga vyose bitahuritse kandi vyumvikana. Ego murakoze rero, reka tubandanye niki. Ego mu guhereza rero reka turabire hamwe utujambo bakunda gukoresha mu kwerekana ibintu biza muri kazoza. Twari twabirabiye hamwe tomorrow, hama kakabiri ni after tomorrow mu kuvuga hirya y'ejo, hama next day kuvuga umunsi ukurikira, next week indwi ikurikira cyangwa indwi iza, next month uko nyene, hama next year bisigura umwaka uza. Hama barakunda gukoresha akantu ka in, bashobora kuvuga uti in 5 years cyangwa in 2 years. In 2 years I will go to Uganda. Akarero nukuvuga mu myaka 5 cyangwa mu myaka 2 nzoba ndi hano cyangwa nzokora kino. Ego rero murakoze cyane, ndizera ko bitahuritse kandi tuzosubira vuba kugira tubandanye twiga icongereza. Rero mukomeze mwimenyereza cyane bose bishoboka. I will see you next time. Ndizera ko mutahuye ico bisigura. Next time kuvuga ni igihe kiza turashobora kongera ko nonga anya next time. Ego, see you. Yeah.